Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza murereye hose hirya no hino ku isi twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane ndabahaye ikaze rero z'umwariko abatwumviriza murereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi by'umwariko mwese turayifuriza kumererwa neza cyane ndabahaye ikaze kandi abatwumviriza nga kuri ndomonesha kure ya channel ya Uburundi News TV Mbonesha kure imwe rudende ibandanya akabashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agezweho aragaruka mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi byetandukanye turi kuri uyu wa kane turi kwigenekerezo ya 24 gitugutu 2024 mwese turabahaye ikaze mwese dore ingingo nkuru tugiye kugaruka nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi harakomeje kugenda aravugwa amakuru akomeye cyane amakuru yihuta by'umwariko agaruka ku bigendanye n'umutekano umuryango w'ubumwe bw'Iburaya rero wongeye gutangaza ko wagumishijeho ibihano bikomakomeye cyane ku ntwazagabo z'u Burundi mu nyuma y'uko rero bakomeza kugenda barazirega guhanyanga agateka kazina muntu gushika kuri uno munota rero by'umwariko hari intwazagabo nyinshi z'u Burundi cyane cyane izisanzwe zirakora mu igendereza ry'u Burundi aho bakomeza kugenda by'umwariko barafatigwa ibihano bikomakomeye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira kugeza ubu ngubu rero by'umwariko nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko rero hariho gufatira n'imitungo yabo ndetse by'umwariko bakaba batemerewe gukandagiza akarenge kabo ku mugabane w'Uburaya canke mu bihugu bisanzwe by'umwariko birafatiye bisanzwe birabarizwa muri uwo muryango umwe bw'Uburaya kugeza ubu ngubu kandi igihugu cacu c'u Burundi cyarahirutse kuva mu bindi bihano mu myaka iheze cyari kirafatiwe na leta zunze ubumwe za Amerika ndetse umushikiranganje wa mbere Jerivendera ko buca bataziranda kugarika aherutse gutangaza ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwariko ibibazo u Burundi buriko buranyuramo rero bigendanye n'ibura ry'ibitoro ibibazo by'umutekano muke ndetse n'ibindi bisa nk'ibyo byose biriko biraturuka cane cane ku bigendanye n'impamvu by'umwariko impamvu zigendanye n'ibyo bihano bakunze kugenda baranyuramo cange bagiye barahabwa nk'uko amakuru yama aradushikira cange aradusumira kugeza ubu ngubu rero by'umwariko Uburundi burakomeje kugenda bugogwa by'umwariko no kuba bukomeje kugenda burashinzwa by'umwariko guhanyanga agateka kazina muntu twarabagejejeho icyegeranyo gihetse gushyirwa ahabona na Human Rights Watch umuryango uharanira agateka kazina muntu by'umwariko utegamiye kuri leta ukaba waraje kugenda urashinza Evariste Ndayishimiye ko intwaro yiwe mu myaka 4 imaze rero iherutse kugenda iragandagura abatari bakeya abandi kabanyuruza ntibasubire kuboneka ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye turabiga ko mu buryo burambuye ndaza kugenda ndakubwira ndi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa Frégis Antoine Tshisekedi Chirombo by'umwariko akaba umwe mu bategetsi bakomakomeye cyane nga ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ejo yaratangaje ko by'umwariko ahanganye ku mugaragaro na Perezida Paul Kagame w'igihugu c'abanyi c'u Rwanda Perezida Frégis Antoine Tshisekedi Chirombo by'umwariko ejo yari yasuye agace ka Lubumbashi by'umwariko nk'uko amakuru yama aradushikira akaba yaratanze imbwirwaruhame ziteye ubwoba ndetse zinakakaye ndetse izi mbwirwaruhame akaba yaraje kugenda yiribasiramo ibihugu by'abanyi nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira Ibwana Tshisekedi rero by'umwariko winangiye akanga by'umwariko kuganira by'umwariko n'umuhari wa MTSR akomeza kugenda arashinza ko ufashwa n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse kugeza amagingo yangaya abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko Bwana Tshisekedi rero by'umwariko yanze kuba yoganira akaba yarakomeje kugenda agaragaza ndetse yaranerekana neza yuko by'umwariko adateze kuzaganira n'uyu muhari uko byogenda kose Bwana Tshisekedi rero yaravuze ati mpanganye n'umukuru w'igihugu c'ababanyi c'u Rwanda Paul Kagame nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira ni mu ruzinduko rwabaye ku munsi w'ejo by'umwariko mu nyuma y'ingwano zimaze imisi ziribonekeza nk'uko amakuru yama aradushikira turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa muri Sudani by'umwariko igitero cya RCF muri leta ya Al Jazeera
by'umwihariko kicuyemo rero abasivile bashika kuri 25. Turagaruka no mu yandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Waramutse neza cyangwa wiriwe bigendanye naho uherereye, ndakwifuriza amahoro y'Imana cyane. Nimba ari ubwa mbere usenga rero by'umwihariko byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe by'umwihariko, ndetse kugeza magingo aya ngaya by'umwihariko abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'ahandi by'umwihariko ndaza kugenda ndabaramutsa ndetse nanabasuhuza cyane. Ndabaha ikaze kandi abatwumviriza by'umwihariko baherereye mu karere k'ibiyaga binini ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5. Amakuru n'ibiganiro byacu munyemerere tuyatangurire mu kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi, ariko kandi tunakomoze ku muryango umwe bw'Uburaya waje kongera ufatira ibihano bikomakomeye cyane igihugu cy'u Burundi nkuko byaba biradushikira. Turahirutse kubamenyesha amakuru akomakomeye cyane avuga ko by'umwihariko igihugu cy'u Burundi kiriko kirashinzwa kugira uruhara mu guhungabanya ndetse no guhonyora agateka kazina muntu nkuko amakuru yama aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero inzego zibijejwe by'umwihariko zirakomeza kugenda zigaragaza ndetse by'umwihariko ziranerekana neza yuko by'umwihariko zibabajwe n'uburyo intwazangabo z'u Burundi zikomeje kugenda zirafatirwa ibihano bigiye bitandukanye. Joseph Mathias Niyonzima batazira kazungu, intwazangabo mu biro by'iperereza ry'u Burundi, yongeye gufatirwa ibihano byo kudahonyoza ikirenge mu bihugu by'ubumwe rero bwa Buraya, nayo umutungo ahafise by'umwihariko ugacura fatirwe nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ibyo biri mu itangazo rero ry'ubumwe bwa Buraya rero ryashyizwe ko umukono kwigenekerezo ya 21 rero gitugutu mwaka 2024 ryashyizwe rero ahabona kuri uno wa gatatu uheze nkuko amakuru yamara dushikira. Mu kiganiro Maria Daniela Renzo ajejwe by'umwihariko igisata cyo kumenyesha amakuru rero mu cyicaro cy'ubumwe bwa Buraya i Bruxelles mu gihugu cy'Ububirigi, yarahaye abamenyesha amakuru by'umwihariko ibiri muri iryo tangazo ryo gufatira ibihano ndetse n'imitungo y'intwazagabo zimwe na zimwe z'abarundi. Umupfasoni Renzo rero yemeje ko ubumwe bwa Buraya bwasanze by'umwihariko ko Joseph Mathias Niyonzima batazira kazungu, umukozi mukuru mu biro bikuru by'igendereza mu Burundi, yogumizwa ko rero ibihano kubera inyifato yiwe nkuko amakuru yama aradushikira. Agifatirwa by'umwihariko ibihano mu mwaka wa 2015, ubumwe rero bwa Buraya bwamwagirije kubangamira demokarasi ndetse no gufasha kwigisha umuhari witwara nk'igisirikare w'imbonera kure mu gutunganya ibikorwa rero byazo ndetse no kubaha ibigwanisho. Yemeje ko rero mu bantu bane rero bari barafatiwe ibihano hasigaye uwo Joseph Mathias Niyonzima gusa. Abandi batatu barimo rero umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, by'umwihariko nabo bari kumwe nkabo bakaba barabikuriweho mu mwaka wa 2023. Ufatiwe ibihano rero ntiyemerewe by'umwihariko guhonyoza kirenge kiwe mu bihugu bigize ubumwe bwa Buraya, hanyuma amatungo yiwe cange ay'umuryango wiwe by'umwihariko ari mu bihugu bigize uwo muryango acarafatirwa. Maria Daniel Renzo rero aravuga ko ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya rigumiza ijisho ku Burundi mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu no gutsimbataza demokarasi muri rusange. Ni mu gihe abanyagihugu bakomeza kugenda bariyamiriza rero muri kino gihe amatora yimirijwe, by'umwihariko bakaba bavuga ko igihe kigeze kugira ngo abantu batangure banyuruzwe, abantu batangure bishwe, abantu batanguye kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero inzego zibijejwe zirakomeza kugenda ziragaragaza ndetse by'umwihariko zirakomeza kugenda zirashimangira ko ngaha mu Burundi n'ubundi ibigendanye no kubahiriza agateka kazina muntu bikigoranye ndetse bidashobora no kuba byo kubahirizwa. Kugeza ubu ngubu rero abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko babangamiwe ndetse by'umwihariko bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nkuko amakuru yama aradushikira canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira.
Uburundi kandi by'umwihariko si ubwa mbere buriko burahura n'ibi bihano bikomakomeye cyane. Ku kibazo cy'ibihano rero kubyerekeye ubutunzi Burundi bwafatiwe, naho nyene aravuga ko atakirahinduka, naho rero ibiganiro bibandanya hagati y'u Burundi ndetse n'uyu muryango w'ubumwe bwa Buraya. Yemeje ko ibintu bizoguma ko rero uko kuri kazungu gushika mu kwezi kw'icumi mu mwaka uza wa 2025 hasubiye kuba rero ubundi mwihwezo. Izo ngingo zari zafashwe by'umwihariko mu mwaka wa 2015 biturutse ku ntureka za politike zazananywe by'umwihariko n'ikiringo ca gatatu citavuzweho rumwe rero by'umwihariko c'umuhisi Petero Nkurunziza. Kuko amakuru yamaradushikira, amakuru akomeza kugenda by'umwihariko haradushikira nuko Tereze Ntahiraja aserukira Uburundi mu Bubirigi by'umwihariko na Luhensburg, aho rero iyo ngingo yafatiwe atumenyesha ko ibyo abizi naho atarabimenyeshwa by'umwihariko ku mugaragaro. Mu butumwa bugufi rero buciye ku telefone yaje kugenda aramenyesha abamenyesha makuru ba BBC Gahuza.com ko hakiri kare ko rero yogira icyo abivuze ko, ariko yemeza ko iyo ngingo naho rero yafashwe hari n'iyindi yari yafashwe imbere yayo yo gukura ibihano kuri bamwe rero mu bategetsi bari barabifatiwe nga mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe by'umwihariko abarundi bakomeza kugenda by'umwihariko barahura n'ibi bihano bigiye bitandukanye, sinobura kwibutsa yuko by'umwihariko kuzanabura kwibutsa yuko by'umwihariko mu mwaka wa 2021 umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika Joe Biden by'umwihariko yafashe ingingo y'itegeko rivanaho ibihano icyo gihugu c'u Burundi cyari cyarafatiwe, aho Burundi nyine cyari bwarafatiwe ibyo bihano mu mwaka wa 2015 gishingiye kuko rero ibintu byari byifashe muri icyo gihugu. Ingingo by'umwihariko itavugwa ko rumwe rero ya President Pierre Nkurunziza yo kwitoreza ikiringo ca gatatu cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2015 cyakurikiwe n'intureka ziturutse mu myerekano yo kuyanka hamwe rero n'ibikorwa by'inzego z'umutekano byo kuyitesha. Abantu amajana barishwe, abandi bihumbi barahunga igihugu. Perezida Joe Biden yaravuze ko iyo ngingo yari yafashwe ariko ishingiye ku bimaze guhinduka mu nzira nziza kuva hashitse ku butegetsi umukuru w'igihugu mushasha Evariste Ndayishimiye. Perezida Joe Biden yavuze ko by'umwihariko ibintu mu Burundi byahindutse cyane n'ibyabaye mu mwaka by'umwihariko heze, harimo guhererekanya ubutegetsi inyuma y'itorwa rya Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2020, by'umwihariko ukugabanuka kw'intureka hamwe rero no kubandanya impinduka mu bisata bigiye bitandukanye. Ku butumwa rero yanditse kuri Twitter yiwe by'umwihariko yitwa X, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakiriye neza iyo ngingo y'umukuru w'igihugu wa leta zunze ubumwe za Amerika yo kuvana ibihano ku gihugu aca ararongoye, nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Icyo gihe by'umwihariko hari abantu bane rero bari barafatiwe ibihano ku giti cyabo, barimo rero General Aigeme Bunyoni ubu ngubu asigaye yari yarabaye umushikiranganje wa mbere muri leta Evariste Ndayishimiye, ubu ngubu akaba by'umwihariko abarizwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Mu mwaka wa 2015 General Aigeme Bunyoni yari umushikiranganje ajejwe umutekano. Bamwe mu bari mu nzego z'umutekano bagirijwe rero uruhara mu mahano ajya atandukanye muri icyo gihe c'intureka. Ubundi by'umwihariko umutegetsi mu nzego z'igihugu yari Bizimana, yari icegera cy'umuyobozi mukuru rero ajejwe igipolisi. Abandi bashika muri babiri bari abaza kwisonga mu bashatse by'umwihariko gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 barimo General Niyombare n'umuhisi Generali Ndayirukiye, nk'uko byama biradushikira. Harongewe ko kandi n'abandi mu nyuma barimwe rero General Gervendera ko buca ubu ngubu ajejwe akaba by'umwihariko ari umushikiranganje wa mbere icyo gihe yarajejwe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusange. Hari na Joseph Mathias Niyonzima azwi cyane mu rwego rw'iperereza ry'u Burundi ariwe Kazungu kugeza ubu ngubu akaba ari kiwe akiri no mu bihano bikomakomeye cyane yafatiwe n'umuryango umwe bw'u Buraya. Harimo kandi Alexis Sinduhije ndetse na Leonard Ngendakumana mu ruhara mu guteza umutekano muce cyane nga mu gihugu c'u Burundi. Ntibari bemerewe rero guhabwa uruhusha rwo kwinjira muri Amerika, amatungo yabo nayo yari yarafatiriwe ku buryo bukomeye cyane. Iyo nkuru nziza by'umwihariko kuri leta y'u Burundi, amwe rero mu mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yashoboye kugenda atayakira neza. Ni mu gihe avuga ko President Evariste Ndayishimiye atacyakora gifatika ngo by'umwihariko agateka ka muntu kubahirizwe, akavuga ko ibyaha birimo rero kwica, kunyura
kunyuruza ndetse no kwica rubozo n'ubu bikigandaganda mu gihugu na cane cane ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. N'ishirahamwe rya buriya rero ryarafatiye ibihano Uburundi kubera ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryahindutse by'umwihariko muri izo ntureka za politike. Iryo shirahamwe na leta y'u Burundi rero baramaze umwaka urenga ndetse by'umwihariko baraganira ingene ivyo bihano bizovaho. Ishirahamwe rya buraya rivuga ko bigeze by'umwihariko ku ntambwe ikomakomeye cane. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero nuko by'umwihariko umwihezo uherutse kugenda uraba by'umwihariko ari umwihezo waje kugenda uratuma by'umwihariko canga se akaba ari umwihezo waje kugenda uragaragaza neza yuko by'umwihariko bamwe mu bategetsi bagiye batandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kugenda barafatirwa ibihano bigiye bitandukanye. Mu gihe kandi tukivuga ku bigendanye no guhonyanga ndetse no kutubahiriza agateka kazina muntu nga mu gihugu cy'u Burundi, amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira ariko aragaragaza ndetse akanerekana by'umwihariko inzego zijejwe by'umutekano nga mu gihugu cy'u Burundi cane cane izijejwe mu matohoza ndetse n'iperereza ko zikomeje kugenda by'umwihariko ziribasira canga se ko zikomeje kugenda by'umwihariko ziribasira bamwe mu banyururu cange abagize uruhare mu kwiyamiriza ikirungo ca gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza, aho gushika ubu ngubu bakomeje kugenda by'umwihariko baragaruka mu bikorwa bigiye bitandukanye nk'uko amakuru y'amaradushikira bakaba bariko barafata abanyururu bamwe na bamwe basanzwe barizwa mu mabohero bakaba by'umwihariko bariko barajyanwa nk'uko amakuru yama aradushikira bakaba bariko barajyanwa kwicwa nk'uko amakuru yama aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aratugeraho cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko inzego zijejwe iby'umutekano by'umwihariko zikomeje kugenda by'umwihariko zirashimangira cyangwa se ziragaragaza neza yuko by'umwihariko Uburundi bukomeje kugenda burinjira mu bihe bidasanzwe. Kugeza magingo yangaya kandi munyemerere tugaruke ku yandi makuru akomakomeye cyane akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko cyane cyane ngaha mu karere k'ibiyaga binini hakomeje kugenda aravugwa andi makuru yihuta kandi andi makuru akomakomeye cyane. Amakuru yihuta by'umwihariko akomeje kugenda aravugwa. Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo by'umwihariko yongeye kuvuga amagambo ateye ubwoba. Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yaravuze ko itegeko nshinga ry'icyo gihugu by'umwihariko rikwiriye kuvugururwa kuko rero hari aho rifise intenge nkeya. Nibwo bwa mbere Perezida Tshisekedi rero avuze ku mugaragaro kuri iyi ngingo itavugwa rumwe rero by'umwihariko yuko muri uku kwezi ishyaka rya UDPS by'umwihariko ritangije ubukangurambaga bugamije ivugurura ry'itegeko nshinga. Mu ijambo yavuze rero by'umwihariko mu rurimi rw'iringara, Perezida Tshisekedi rero yaravuze ko bikwiriye ko itegeko nshinga rivugururwa rikajyana nuko rero by'umwihariko ibintu bimeze mu by'ukuri ngaha muri Kongo. Tshisekedi yaravuze ko iki gikorwa rero by'umwihariko yaragize ati iki gikorwa ntikizakora by'umwihariko ku mubare wa manda mu matora ya perezida, ariko by'umwihariko batavuga rumwe nawe bavuga ko ari uburyo bwo gushaka kuziyamamariza manda ya gatatu kandi atayemerewe. Bariko baramusaba by'umwihariko bamusaba kuva ku butegetsi ubwo manda ye by'umwihariko ya kabiri izaba irangiye nk'uko amakuru yama aradushikira. Mu ruzinduko rwe rero by'umwihariko kwa gatatu mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo mu majyaruguru hashyira uburengero bw'igihugu, Tshisekedi rero yaravuze ko itegeko nshinga rikwiriye kuvugururwa. Ibiro bya perezida byarasubiyemo rero mu Gifaransa amajambo ye yo mu iringara ati mwigira rero ubwoba, itegeko nshinga ryacu rifise intege nke by'umwihariko ni byiza ko abahanga bacu babitekerezaho bakaba bogira ibyo bahindura. Ivugurura cyangwa guhindura itegeko nshinga si ibyo kwitiranya rero n'umubare wa manda zo zisaba rero by'umwihariko ko habaho amatora y'akamarampaka. Muri zimwe mu mpamvu rero by'umwihariko yatanze, Tshisekedi yavuze ko habayeho gutinda gushyiraho by'umwihariko inzego nyuma y'amatora aherutse by'umwihariko ndetse ko hari inenge nkeya by'umwihariko muri manda y'abaguverineri b'intara. Tshisekedi yaravuze ko hakenewe itegeko nshinga rijyanye nuko rero ibintu bimeze mu by'ukuri muri Kongo kandi ryanditswe n'abanyekongo. Avuga ko ririho by'umwihariko ubu ngubu ryandikiwe mu mahanga y'abanyamahanga nk'uko yama aradushikira.
Ibiro vya Perezida byaratangaje ko ni yiyemeje ko rero by'umwihariko mu mwaka utaha azashyiraho rero akanama kagutse k'inzobere mu kwiga ku ntenge nkeya by'umwihariko z'itegeko nshinga, hanyuma by'umwihariko kajye gatanga inama yo guharira igitekerezo umushinga w'ivugururwa ry'iryo tegeko nshinga. Batavuga rero rumwe n'ubutegetsi bamaganye uyu mushinga wo guhindura itegeko nshinga. Mu kiganiro uretse kugirana n'urubuga rw'amakuru by'umwihariko nga muri Kongo, muri icyo gihugu umunyepolitike Moise Katumbi yaravuze ko by'umwihariko ata mpamvu n'imwe ihari yo guhindura itegeko nshinga, yongeraho ko by'umwihariko na Tshisekedi akiri mu ruhande rutavuga rumwe rero n'ubutegetsi ariko yavugaga. Moise Katumbi yaragize ati ikibazo kiri muri RDC uyu munsi si itegeko nshinga nibura ry'imiyoborere myiza, dufise itegeko nshinga ryiza, nta kintu na kimwe cyatangwa by'umwihariko nk'impamvu yo kurihindura. Habajijwe kuko rero Tshisekedi atarigeze havuga ko rero ashaka kugundira ubutegetsi, Katumbi yaragize ati nta numwe by'umwihariko utabibona, niba bamwe rero bashaka guhindura itegeko nshinga ni ukugira ngo by'umwihariko perezida uriho ngubu ashobore gutegeka manda ya gatatu, ibisigaye byose nibyo bagenda borosaho gusa. Itegeko nshinga by'umwihariko rishya rya RDC ririho rero ubu rikurikizwa kuva muri Gashyantare by'umwihariko 2006 ryari ryaratowe muri Kamarampaka yo mu Kuboza mu mwaka wa 2005 mu majwi 88% ku butegetsi bwo yasimbuye Joseph Kabila. Riteganya manda zika muri zibiri z'imyaka 5 imwe kuri perezida nga mu gihugu mu gihugu ca Kongo, nk'uko amakuru yama aradushikira cyangwa amakuru nk'uko akomeza kugenda aradusumira. Abatari bakeya barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ngaha muri Kongo hashobora kongera kwibonekeza indi myivumbagatanyo cyangwa se by'umwihariko ibindi bihe bidasanzwe, mu gihe abatari bakeya bakomeza kugenda bagaragaza ko babangamiwe ndetse banatewe impungenge n'ibikorwa bigiye bitandukanye bya politike biriko birakogwa by'umwihariko n'inzego z'umutekano za Kongo. Amakuru yihuta hadafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira canke akomeza kugenda aradusumira nuko Tshisekedi rero yerekeje nga mu ntara ya Chopo ahasanzwe hafangwa hari umuhari wa M23. Umuhari wa M23 rero by'umwihariko uraherutse kugaba ibitero bikomakomeye cyane, ariko kandi ku rundi ruhande nawe ukavuga ko usa n'uwari uriko wirwanaho nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru yama aradusumira. Uyu muhari wa M23 by'umwihariko uramaze iminsi urwana inkundura ku buryo bukomeye cyane nk'uko amakuru yama aradushikira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Akaba ari inkundura yaje kugenda irasiga n'ubundi wongeye kwigarurira ibice bigiye bitandukanye nga muri teritwari ya Warikare. Icyakora igihugu nkangora rero gisanzwe ari umuhuza mu bigendanye n'umutekano nga muri kino gihugu, mu bigendanye n'ibibazo by'umutekano nga ku butaka bwako by'umwihariko barakomeje kugenda bamagana ndetse banasaba ibigendanye n'izo ngwano ko zahagarara. Mu kiganiro umuvugizi wungirije mu bya politike wa M23 Bwana Oscar Barinda araherejeje yaratangaje yuko by'umwihariko ibyuko rero by'umwihariko Angola rero ari umuhuza byumvikana, ariko akaba yaravuze ko bazi neza yuko ari umuhuza mu bibazo bigendanye n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, maze agaragaza neza yuko ibigendanye kuba umuhuza hagati ya Kongo ndetse na M23 byose ataho bihuriye, by'umwihariko atani byo bazi. Bakaba bazi ko umuhuza bari basanzwe bafise ari Joe Lorenzo nk'uko amakuru yama aradushikira, ndetse akaba atakiriho nk'uko byama biragaragara. Akaba yaravuze yuko by'umwihariko umunsi bazahabwa umuhuza nabwo bazoca baramwemera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Ni mu gihe bivugwa ko bo mu muhari wa M23 baherutse kurungikwa i Rwanda mu gihugu ca Angola. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubira mu masaha imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.